Abana bo mu muji nitumache kumugwa mukuru inolomale ibujumbura balamala abana bo mu muji nitumache kumugwa mukuru. Hola, salamu alaykum. Walaikum salam. Vipi? Safi. Uko bien? Ndio. Ndakuzaniye idiri. Ndio kwa hiyo. Nibe ari matiri bukafi. Oya. Yarakasindwa. Niyo mpamvu ngiye kukubwira uzogenda uririmba igo pope quarantine. Oh, quarantine. Ola, quarantine. Rero tugiye gutwika. Ngiye kugura urusengero. Kwanza dushaka kwenda kuzana abantu. Unasikia pati? Kuzana abantu. Tutangura tugire tuvuga ubutumwa. Urumva abantu bakaza tubasengere nanto shaka we kuri wewe shaka wigire wikimuga asbe na shetani ya jini hapana bismillah la shetani la jini petit kimuga je urumva wigire kimuga mugiye uza tugusengere tukutwike ucogire nk'umuntu wakize ukize petit ukize petit yangu tuca dutwika ofise kote nuba uhindiye nk'igihumbi nunga nka samples bumva kubera turi batatu revera pasteur urumva naje mu diakoni wewe ututwara 25 turusha ama 75 yose ya mamuche metu ubirizo kuri bigenda utwara 25 naje cyangwa 30 hanyuma revera ace twara 35 nuvyumva ko tuca tugenda mu boro agenda nsumba bitanu aho ni sawa uravyumva rero nta mwanya wo gutakaza muri iyi quarantine genda witegure wambare tugende dutwike ahubwo rero yaje nice n'amajini yose tuyafashe dutwike ahubwo wowe wantebe cyahubwo wegenda witegure tuca dusubira hariya hepfo weno gire preme man komera ndaje sawa okay pope quarantine. Sikiliza neno la Mungu linaloambia vizuri. Uomwizerwe. Yule aliyemwamini nabwo yakugwanizo. Hawezi kupatwa na haya. Ndio nakubisi. Sikia nikwambie. Ijambo ryayo neno lake lifite imbaraga. Lina uwezo. Nabwo ryakekera. Aliwezi kuona mashaka. Yanda kayara mashaka yaka. Yoto kosanga yara mashaka. Haleluya. Haleluya. Ribobo yaka. Haleluya. Ribobo yande kayara mashaka. Imbaraga z'Imana. Kubuza Mungu. Birimo zimbwira hari umuntu agwaye imyaka myinshi hano. Kuna mtu ambaye yumo miaka mingi. Umbiriza ndimo ndumva ukugira naza kwima. Niko nasikia uwepo wa Mungu unataka kufanya. There is the power in the name of Jesus. Iko uwezo katika jina la Yesu. Today unaronga revolution. Siku ya leo utakuja kupata kitu fulani cha maana. Hallelujah. Amina. Siku ya leo ufanye maajabu yako. Tuje kukoni mitambo. Ufanye maajabu yako. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Unajua tena. Katika jina la Yesu Kristo. Huyu mtu unamwona. Huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Naomba uwepo wako ufanye. Usadumu washa haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yanda kayara washekenda kayara washekenda. Yende kayara kayara washekenda. Oto koyanda zamira. Ushobora kwatura ikintu kikaba mu izina rya Yesu. Uyu muntu ndamukoye umusengere mu izina rya Yesu. Yanda kayara shekera. Baba la kuja barasa. Wabuza ati tusotwika ibintu byose byo mwisi. Tuzongera inzoka na sigoropi. Uyu muntu tutwise ingwara zose ziri mu kugenda namo. Tunazitwise mu izina rya Yesu. Gororoka. Kuza ati gororoka. Fuze gororoka. Mu izina rya Yesu. Simba. And the name of Jesus. Hallelujah. Umesekuti. Haleluya. Hata nikwambie. Mungu wangu anafanya miujiza. Imani yake iko mitanga. Na wana kama uko na believers haiwezi kawezekana. Ni mtafi siku hizi. Lakini wewe wako una believe.
urafise ukwizera. Haleluya. Haleluya. Takbir. Mwizina ry'Imana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana yanjye Mungu wetu ntabwo ishobora kuntetereza. haiwezi kutuchanganya. Kirazira kada. Imbaraga zayo ni z'umwihariko. Nguvu zake ni za milele. Imbaraga zayo Nguvu zake ni z'umwihariko. ni za uwezo sana. Mbiriza. Sikia. Ntabwo naha uruhushya Satani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turageraho gusomera amajambo hamwe y'Imana. Haleluya. Turagiye gusomera amajambo hamwe y'Imana muri Yohani. Mbona uja tinyepe papye. Haleluya. Yanda kaya. Sheda kaya. Yo, siwa. Funga kinywa. Funga kinywa. In the name of Jesus. Hallelujah. There is a power in the name of Jesus. Yo. Nasema teketea. Funga kinywa. Nasema tulia. Jesus Christ in the name of Jesus. Uyu muntu niwe wababwiye ko turasengerana ngaho. Umunsi gute yazanywe nande niba atari wowe wamubwiye? Iyi mape si wari uyizi? Beti yangu ushaka kudukwegera kubiki? Ushaka kudukwegera? Ushaka badutwike? Abanyesinda nk'ubu batumenya, ubu batumenya badufashe naho nubona ko batuvunira mu mari. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Amen. Murize ko ngiye gukira. Murabize? Kori dushaka kwanza tubabaze. Iyo bari ngoranya baki agwaye. Kubera tumenye kuri two musengera suko revera pasteur. Neza cyane. Pastor, umuhungu wacu agwaye amadayimoni y'igipindu. Arahindukira umuyijana aryamyuko usanga yacuramye. Asubiye kuryamuka usanga ukuguru yagushize mu kanwa. Ngorane. Igipindu. Rero ndakubwira ikintu. Nakibazo. Icyo kipindupindu twari kugisengera ariko Imana yaratubujije ntukisengere kipindupindu. Yaratubujije suko pastor. Byarasa. Ariyo n'ingwara agwaye yitwa suguma. Iyo sugumira dusuguma mugongo pastor. Iyi suguma Imana yonyine izo isugumira dusubira gusengera ino. Imana yaratubujije gusuguma ingwara. Yani baharire. Oya Imana imuharire uyo. Kubera yagwaye igisuguma. Imana yaratubujije. Urabona buhindura ukuntu bwatwononeye akazi. Wabibonye? Umuntu twatangiye kubafata nyuma mukaza kutuzanira ibindi bintu. Wabumenyeho? Jesse nabuzi. Runyonga ku kivumo ya Mnima Mariage kandi n'amashikano bari bayatanye. Ikibabaje rero. Bari batanguye man. Yo bwatononeye kwe.